Yesu nashimwe. Nagomba ndabaramutse muri kino gitondo ciza cuno munsi wa mbere. Nagomba tuganire kuri iri jambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice ca 12 turasoma 200. Murongo wa 31 haravuga ngo ariko mwitwararike ubwami bwiwe bisigaye muzovyongerwa. Yemwe mwa busho buto ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Imana ishimwe ku bw'aya majambo tumaze gusoma. Yesu bwiwe yivugiye ko duhimbagwa n'ubwami yaduhaye. Hano mu isi hariho ubwami bugenda burakuranwa, ingoma zo mu isi zigenda zirakuranwa zihindagurika, ariko hari ubwami twahawe na data butazoshira butazohinduka buzokwamaho. Nagomba tuvugane muri kano kanya gatonyi dufise ivyerekeranye n'ubwami. Ndabicishije mu miryango 4 yo kwinjira muri ubwo bwami. Agomba tuvugane ku miryango 4 yo kwinjira muri ubwo bwami. Murazi yuko umuntu yinjira ahantu yinjira aciye mu muryango, kiretse ari umusuma, kuko abasuma nibo bamena cyangwa bagaca mu madirisha, ariko umuntu yinjira ahantu neza yemye yiyumva neza yinjirana mu muryango. Hariho imiryango minini n'imiryango mitonyi, ariko reka mvuge imiryango 4 itwinjiza muri ubwo bwami data byamuhimbaye kuduha. Umuryango wa mbere nawise umuryango wo kwizera. Ijambo ryo kwizera canke kwemera ni ijambo ry'urufatiro muri Bibiliya. Kuko iyo dusomye cete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 17 ajya ku murongo wa 17 nyene aravuga ngo kuko ukwemera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva ijambo. Cyangwa se ahandi dushobora kuvuga iryo jambo ryo kwemera canke ukwizera. Ukwizera ni ijambo rihambaye cyane muri Bibiliya, kubera yuko twokora ibikorwa byinshi, twokora ibikorwa byose, ariko tutizeye ntidushobora guhimbara Imana. Ni kujya mwanditsi w'Abaheburayo yanditse, usomye neza mu cete yabandikiye Abaheburayo hajya mu gice ca 11 ku murongo wa 6, n'umurongo mpagaciro cyane kuko n'umurongo ukomeye. Umurongo uvuga ngo atakwizera ntidushobora guhimbara Imana. Twosenga tugakorera Imana mu buryo butandukanye mu ngabire Imana yaduhaye, ariko ibikorwa byose dukora dutezwa kubikorera mu kwizera nk'urufatiro. Nkuko umuntu yubaka inzu agatangura gushiraho fondation, ibikorwa byose dukora bikwiriye kuba ku rufatiro rwitwa ukwizera. Nico gituma navyise muri aka gatondo ko ari umuryango wagutse cyane wo kwinjira muri ubwo bwami data byamuhimbaye kuduha. Ijambo rigira kabiri canke umuryango ugira kabiri nacinda wita kumvira. Kumvira, hariho kumva hakabaho no kumvira. Kumvira iki? Kumvira ijambo ry'Imana. Dusoma igitabo ca mbere ca Samueli igice ca 15 hajya ku murongo wa 22. Umuhanuzi Samueli niwe yavuze iryo jambo, ariko arabwira Sauli yuko atumviye ivy'Imana yamuhaye yamutumye. Iyo tuvuze kumvira no kuvuga ngo nugukora ivyo uwo muntu yagutumye gukora. Ashobora gukora ibintu byiza cyane cyangwa ukibwira ko ari ibintu byiza ni washaka atani cyaho wakoze, ariko kutakoze ibijanye n'ubugombe bw'uwagutumye, no kuvuga ngo ntiwumviye, no kuvuga ngo ubwo ako kanya wayimugararije. Rero Sauli adakoze ivyo Uhoraho yamubwiye biciye mu muhanuzi Samuel, yaciye amubwira ko yagararije, kandi amubwira ngo kugarariza ni kimwe n'icyaha c'ubupfumu, ngo kumvira ari kwiza cyane gusumba gutanga ibimazi. Dutezwa kumvira ijambo ry'Imana, dutezwa kumva icyo Imana yavuze. Abantu benshi barumvise ijambo ry'Imana, ariko birakenewe kumvira no gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Tumaze kumva tugaca dukora ivy'iryo jambo nk'uko uwitwa Yakobo yabivuze. Kandi iyo dusomye muri Matayo 7 umurongo wa 24 kumanuka hepfo, dusanga amajambo Yesu yigishije nk'umugani, avuga umuntu yumvise ijambo ry'Imana karikora ko ari we muntu yubatse inzu yiwe ku rutare, ku rufatiro. Muri uko kumvira kubatswe kuri wa muryango wa mbere nita kwizera. Atakwizera nta guhimbara Imana. Kumvira naho n'umutahe. Hanyuma Yesaya nawe arandika mu gice ca 1 umurongo wa 19 aravuga ngo nimwemera mu kumvira ngo muzojya ivyo kurya vyo mu gihugu. Igihugu cacu cyo mu ijuru, ubwami bwo mu ijuru. Ndiko ndavuga inkuru zerekeranye n'ubwami, imiryango ikwinjiza mu bwami. Umuryango ugira gatatu nawise umuryango witwa guca bugufi. Guca bugufi ni byiza cyane, kuko wisize hejuru ca bugufi kandi ukahaca bugufi ucishijwe bugufi. Hari itandukaniro ry'iri jambo
rivuga guca bugufi, kwicisha bugufi no gucishwa bugufi, n'amajambo abiri atandukanye. Guca bugufi yo nyine ukicisha bugufi, igitabo cya mbere cya Petero gice cya 5:6 niwe atubwira ngo mwicishe bugufi munsi yuko kw'Imana, kuko Imana niyo izogushira hejuru. Ushigwa hejuru ni kuva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, ariko uciye bugufi uzoshigwa hejuru. Ko ngo icicishira hejuru cyose kijocishwa bugufi. Nimba hari ikintu Imana yanka, nimba hari abantu Imana igwanya, nabibone. Guca bugufi rero birakenewe kugira ngo Imana bari gushira hejuru yonyene mu gihe gikwiye. Imana ihabwa icubahiro. Umuryango wa nyuma ugira kane nagomba ko tuvugana ko ni umuryango witwa gukora. Erega Imana yarasezeranye yuko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Nico gituma dutegerezwa gukora. Reka ndakubwirira ijambo yo kuranyumviritse. Nta kibanza c'abanebwe cyategekanijwe mu ijuru. Noneho nk'abarundi n'abarundikazi duhiriwe duhishije. Uno munsi turi muri leta mvyeyi kandi turi muri leta nkozi kandi nsenzi. Nico gituma nyene cyubana mukuru w'igihugu kenshi yama yabivuze. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo udakora ntakaje. Dutegerezwa gukora hamwe no kwizera, hamwe no kumvira, hamwe no kwicisha bugufi, ariko dutegerezwa gukora. Kuko gukora ni ngombwa, ni ngirakamaro. Kuko dukorera Imana. Igikorwa cyose ukora neza umenye ngo ukorera Imana, yumva Imana ikomeye. Abaheburayo 12:28 gushika 29 navuze ngo data byaramuhimbaye kubaho ubwami. Nukuvuga umwandisi yanditse avuga ngo nico gituma ko dukorera Imana nzima, dutegerezwa guhinda agashitsi mu gukorera iyo Mana, tukayikorera tuyubaha, kuko niyiduha impera, kuko turayizera ikazoduha impera. Nukuvuga rero dutegerezwa gukora. Nimba turi muri leta mvyeyi kandi nkozi mwijuru, naho nta kibanza c'abanebwe cyategekanijwe, tubitangurira hanyene mwisi. Turi mu gukora, dukorera Imana. Nini cubahiro nyakwigendera yasize abivuze ngo dukora dusenga. Ntidusenga gusa, turasenga tugakora. Yesu nashimwe. Imana ibahezagire. Abariko baratwumva bose ndakwipfuriza kuzinjira mu bwami bw'Imana, kuko data yaramaze kubudusezeranira ngo uko byaramuhimbaye kubaha ubwami. Niryo jambo numva twoganira, kandi niryo jambo numva ngendegwa ko muri iyi ndwi. Nuko rero ndabifurije kugira indwi nziza yo gutangura ukwezi kwa nyuma kurangiza umwaka w'2020, mbere yuko twinjira mu mwaka wa 2021, umwaka mwiza cyane. Imana yo mu ijuru ibahezagire kandi bagirire neza. Mugire umunsi mwiza kandi mugire indwi nziza y'ibikorwa dusenga kandi dukora muri leta mvyeyi, leta nkozi kandi leta nsenzi. Imana ibahezagire. Murakoze.